Aha mubona ni ku mutumba wa Rutanga muri komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi, aho kuri uyu wa 8 Ruhuma umwaka turimwo w'2021 ari kumwe n'amashirahamwe asanzwe akorera mu ndimiro z'umuryango wahoze aramutse Burundi Petero Nkurunziza. Umutambukanyi wiwe yari yazindukiye mu bikorwa byo gusarura ibiraya. Mwisengesho giwe afatanije nabo baranguranye ico gikorwa, Reverend Pasteur Denise Nkurunziza yashimiye Imana ku mwimbu wabonetse, acasabira abarundi kumenya kubungabunga umwimbu aho kwisesagurira ko no kuwushora mu mahanga mu nzira zo mu kinyegero. Eka no mu kiganiro yatanze kubamenyesha makuru yasavye ko ababijejwe boshira ingufu cane mu gukingira umwimbu, kuko iyo ubungabunzwe ngo bigira ikimazi ku bantu bose. Turaronsa umwimbu muri rino yimbura, kandi si twebwe gusa ngaha muri uyu murima, twagiye tubona n'ahandi bariko barimbura kandi umwimbu umeze neza, ugira nishimwe ku gihugu kandi n'iteka ku gihugu. Rero ico nasaba nuko nk'abene gihugu nk'abarimye turiko turimbura, icambere twebwe umwimbu twobungabunga. Hariho igihe mu miryango abantu bigina umwimbu bagashora, bamwe bagashora, hariho igihe ushora ukeneye utundi kugira wikenure, n'ivyo birashika. Ariko hari n'abandi bashora basesagura baja barondera agacupa, ugasanga nk'umugabo aranyoto yaragiye arashoye mugarondera agacupa nywa wenyene, kumbure n'umukenyezi atabizi, cyaka umukenyezi agacisha ku ruhande nyene agashira mu gikwemba akagenda agashora, n'uwo bubakanya atabizi mugabo arondera nk'agacupa ka wenyene. Ivyo nashaka gusaba nyene kugira ngo ntibibe muri twebwe, ni kuneza yacu kubungabunga umwimbu nko mu miryango, umugabo n'umugore bakabikoresha bumvikanye. Hanyuma hariho n'abandi babadandaza baca bagurira abene gihugu umwimbu n'ingoga iyo babona ari byinshi cyane, bakabigura bakabirunda mugabo barondera inyungu zabo bonyene. Nabo badandaza twobatera kamo kugira ngo amungura nka niyo mazi tuvya bareke gutwara mu kinyegero, uko bafashwe barahomba gusumba aho bari gupfuma babireka bakagumana ivyo bari bafise. Rero bikebuke, umuntu wese yikebuke, tumenye yuko mu gihugu hariho umwimbu, ni kuneza ya twese. Twese turaronka ivyo dufungura, kuko nk'ubu iningozi hari umwimbu tukawubungabunga, kumbure hashobora kuba abandi bo mu zindi ntara bataronse, twebwe hageze ko dushora babandi nabo bakaronkako, ugasanga mu gihugu turahanahanye. Ku ruhande rw'urongoye ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi, nawe nyene yari yitavye ico gikorwa ngo hakoreshwe ubuhinga butari buke kugira umurimyi ashobore kuronka umwimbu nk'uwavuye muri izo ndimiro. Turashimira cyane ababubahwa ndetse n'abandi barimyi bitanga batiziganya kugira ngo bashobore kuduza uno mwimbu. Ubuhinga bukoreshwa subundi nuko babanza bagakoresha ivyankenerwa vyose. Tuvuze ivyankenerwa vyose turavuga ifumbire, yaba y'ikirundi yaba n'ifumbire hingurirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi fomi, ndetse tukongerako n'ubuhinga. Ubuhinga nabwo nyene turabushiramwo kuko nabwo buri mu bituma umwimbu uduga. Hambavu yaho turongerako nuko hakoreshejwe imbuto zirobanuye. Murabibona yuko uwo mwimbu ushimishije kubera yuko imbuto zatewe si imbuto zavuye ahantu hariho hose, oya ni imbuto zagwijijwe, ndetse mu ntumbero yo kugira ngo abene gihugu bazakire bazitere mu mirima yabo, umwimbu ushobore kwiyongera. Umwimbu wavuye muri uwo murima ukaba harugwa hagati y'itoni 6 n'itoni 8. Aya mashimwe nayo watubambiwe, aya mashimwe nayo watubambiwe, amen. Ni muri Yerusalemu kumugwa, ni muri Yerusalemu kumugwa, ni muri Yerusalemu kumugwa.